Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yacu ariyo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya wayagizeko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Kaze muyagezweko aho tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane, n'amakuru ateye ubwoba mu gihe nga mu gihugu c'u Burundi harimwo imvururu zikomeye cane muri CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ibihangange muri uwo mugambwe biriko birategana imitego ikomeye cane, ni mu gihe himirije ikoraniro kaminuza ryo kuwa 25 z'ukwe kwezi umwaka w'2026, aho ibintu bibandanya gukomera cane mu gihe nyine iryo koraniro kaminuza ryimirije, aho kuri ubu ngubu mu CNDD FDD barindiranye igishika umunsi wo kuw'Imana hazaba ibintu bidasanzwe kandi bishobora guhungabanya umutekano, aho inzego zose inyinshi zizasenywa maze hakubakwa izindi zishasha. Ku munsi w'Imana tuzarara tumenye ninde agiye kuba umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umwaka w'2027, matora y'umukuru w'igihugu, ninde agiye kurongora umugambwe CNDD FDD. Ese izindi nzego bizagenda gute? Hari amakuru twahejeje kuronka ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arakora nk'umutima, aho ngo yoba ari no kwiyumvira guhindura inzego muri kino gihe yamenye yuko hari bamwe mu bo bakorana batamushigikiye kandi batarota ngo yongera kuronka ikindi kiringo cya kabiri, nk'uko nyine amasoko yacu mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD abivuga. Ico bikoze ano makuru arahambaye, aho havugwa ukutumvikana ndetse no kuryana. Bamwe bakaba bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi bakaba bari ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo, ariko nanone inama y'inararibonye ikaba ivuga yuko hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Gervas Ndirakobuca hagomba kuvamwo umwe akaba umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027, uyundi akaba ubandanya kurongora umugambwe CNDD FDD. Ico bikoze ngo muri CNDD FDD ngo hariko hakenerwa impinduka zikomeye cane mu myiteguro ikomeye cane y'inama rukokoma y'umugambwe CNDD FDD. Hakaba hariko harakorwa impinyanyiro zikomeye cane. Murazi yuko muri iyo nama nyine hadakunda kubamwo impare zikomeye cane, haza ari nk'imyanzuro ije kuvugwa muri iyo nama. Muri kano kanya rero tugiye kubabwira vyinshi biriko biravugwa mbere yuko iyo nama itangura. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko ibintu vyakomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye we ngo ntiyumva ukugene hari abariko bakurikira abami babiri, kandi bizwi neza yuko iyo mu gihugu canke ubwami buyobowe n'abami babiri, umwe aba agomba gutanga, kuko atabami babiri batwarira igihe kimwe, umwe abanza kubisa uyundi. Muri ano makuru rero turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa. Ico bikoze ubwoba ni bwinshi cane ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye akiri umukuru w'igihugu muri kino gihe, kandi azi ko hari abariko baramurwanya, ibara rirashobora kugwa umwanya n'umwanya, nubwo abariko baramurwanya nabo bafise inguvu z'umurengera. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa cane, ku biriko biravugwa n'ibicocoro vy'umugambwe CNDD FDD bibandanije kuvugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku maradiyo atandukanye, aho ivyo vyose biriko biravugwa ngo ni bimwe mu biriko birava mu manama y'urutavanako ariko arakorwa kugira ngo harabwe ingene hakorwa impinyanyuro zikomeye cane mu mugambwe CNDD FDD. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko
woba warapfuye ariko nanone utaba ugifite isura nziza bivanye n'urongoye igihugu ngo abandanya kumaramaza. Muri ano makuru vyose rero turagenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Nimba utaravyonda kuri sabone vyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Tubutse yuko amakuru ari amakuru tuba twatoje amasoko yacu atandukanye ko hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi, amasoko mu iperereza ry'u Burundi, amasoko mu begereye umukuru w'igihugu, amasoko mu mugambwe ndetse no mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD, vyose nyine tukabikusanya tukabigushikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri uno muyoboro wacu ari wanyu wa YouTube Shiramatsiko TV. Ndasubiye nyine kubaramutsa bagakeye mwese mukurikirana ino mboneshakure. Ku munsi wa Mungu hazoba ikintu kidasanzwe, aho intambara y'amajambo iriko iraba nyinshi cane mu banywanyi b'umugambwe CNDD FDD abagumyabanga, aho impande zibiri zihanganye kandi zose zifise inguvu z'umurengera. Uruhande rumwe ni urwa Perezida Evariste Ndayishimiye, urundi ruhande ni urwa Reveriyano Ndikuriyo. Izo mpande zose zifise abazishigikiye ariko zose ziratinyana, kuko atawemanga umwami yemera ku bw'amaronko ku mpande zose, uko nyine biriko biragaragara mu CNDD FDD muri kino gihe. Ku munsi wa Mungu hazoba hariho ikoraniro kaminuza rya CNDD FDD, aho inzego z'umugambwe zizohinduka nk'uko musanzwe mubizi. Hari abavuga rikijana muri CNDD FDD, igihari nuko bose bapfa ubugabo muri kino gihe. Abanywanyi bato bato nka bose ubu bariko barajugumira bibaza ikigiye kuba, mu gihe bizwi neza ko muri kino gihe iyo hahinduka ibintu vyinshi mu mugambwe, nyuma yaho abapfungwa bagapfungwa ari benshi, abicwa bakicwa ari benshi, abatakaza ibibanza bakaba benshi, akaba ari byo birindiriwe ku munsi wa Mungu, aho ku munsi wa Mungu ibiriko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD ariho bizoja nyine ahabona, nubwo hari byinshi vyahejeje gutangazwa n'abariko baraja mu manama y'urutavanako kugira ngo harabwe ukugene ku munsi wa Mungu nyine ivyinshi bizaba vyahejeje gutegurwa. Twababwiye yuko abariko barahabwa amahirwe menshi yo kuba bashirwa mu bibanza bihambaye ari Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse na Ndakugarika, aho CNDD FDD izakuramwo umwe akaba umukuru w'igihugu, yundi agatwara umugambwe CNDD FDD. Ariko nanone indyane zikomeye cane ziriko ziravugwa muri CNDD FDD zirahambaye. Amwe mu makuru twabwiwe n'igicocoro c'umugambwe CNDD FDD akaba n'inararibonye akurikiranira hagufi ibiriko biraba, avuga yuko ikibazo c'indyane catanguye mu gihe ca Nkurunziza na Rajabu. Ati nabonye muvuga indyane ziri muri CNDD FDD hagati ya Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo, mwagize neza kandi ntaco mwibeshamwo, amatati arahari. Umurwi wavuze ugizwe n'abita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza uriho. Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe muri bo uyu munsi, nta nubwo bamubona ko bamugira umukandida mu matora yimirije umwaka wa 2027. Uwo murwi ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagennye mu bibanza bitandukanye, bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa. Harimwo kandi abarwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza, bamwe banashobora kuba bakuye umutahe iwe, ariko ico sico nshaka kugaruka ko. Ariko nanone abarwizatunga barababaye cane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yahinduye ibintu agahindura n'amafaranga yabo ibipapuro. Nshaka kuvuga cane ku migenderanire iba iri hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Burya ikibazo cahereye mu gihe ca Hussein Rajabu.
Rajab muri 2005 yashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu, Tanzania na Afurika y'Epfo bamwiyamiriye kure. Abonye ivyo bihugu bimwankiye kandi ari vyo vyaduhetse, Rajab yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajab yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira, yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe, bisigura ko Rajab yabona ko ari we mukuru w'igihugu. Kuri ivyo bintu vyarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwarwa. Mushikiranganji yarashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagaruka mu nzira kubera aciye ahamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Vyarangiye Rajab akuwe mu mwaka wa 2007. Nkurunziza yatwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye. Kugira Nkurunziza ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajab, yiyumviriye kurongora umugambwe wenyine. Hari abamuhanuye ko bitoba vyiza yiswe umukuru w'umugambwe, banatinya ko umugambwe ukoze amakosa vyoshobora gucafuza umukuru w'igihugu, no Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara, ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko yavuga ko umukuru w'urwo rwego ari umunyamabanga afise amabanga yo hejuru cane mu gihugu. Birumvikana neza ko vyari bitomoye ko urwo rwego rwatwarwa n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego nirwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye yajejwe ubuzima bwa misi yose y'umugambwe. Imigenderanire yaragomvye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Jerome Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikekana rwose ko Jerome nawe ashaka kwitoza. Mwaka wa 2010 ico bikoze Nkurunziza yarazi neza ko Jerome atari mu kumworohereza. Muri 2015 ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012 nk'uko Nkurunziza yanavyivugiye. Imigenderanire na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda aramutinya cane. General Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atarabishigikiye, ntiyabishize hejuru ngo avyiyamirize yeruye, ariko mu bo bangana yarabivuze rwose. Ndayishimiye yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya Ndayishimiye nawe ntiyari yoroshe icyo gihe aho abereye perezida. Icyo cyiyumviro nico Reveriyano Ndikuriyo ariko aramwibutsa. Ndikuriyo yamubwira ati kurya wari wabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye yarabona ko Ndikuriyo abivuga kugira ngo amurwanye gusa. Ndikuriyo araboneka ko yihuta cane gushikira kibanza c'umukuru w'igihugu. Nawe mu mpinyanyuro nshasha Ndayishimiye yifuza nuko hofutwa inama nkuru y'inararibonye akagarukanwa kibanza c'umukuru w'umugambwe, nubwo atazi neza yuko umugambwe uzasubira kumwemerera kwitoza. Si vyiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri. Igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye, ntivyatworoheye, bivyara akajagari. Abantu babiri harabura igitwara ikindi, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe, kandi igihugu kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungitswe n'umugambwe, kandi ko hategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womengo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Aho uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza agabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe, ariko
Ikica kikaba kigiye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu avyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe, mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi, ivyo bintu vyari vyaravuyeho. Izo mpande zombi zibiri zirasharikanye, jewe ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwobamwo ituze, igihugu kigatwarirwa hamwe, gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze azane ivyitwazo ngo n'abandi bamunanije. Birashoboka kutoroha gushikira uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico kwikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa ko bagendera mw'iragi rya Nkurunziza. Tukaba twababwira yuko abo nyine basigaye barongowe na Reveriyano Ndikuriyo nabo ntibakiyumvamo Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amanama menshi agenda aba muri abo ngabo avuga yuko Ndayishimiye batakimwiyumvamo, kandi Ndayishimiye yabatobeye intumbero yabo, bagatangazwa n'ukugene igihugu gisigaye gitwarirwa kwa Angeline Ndayishimiye mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bigizemwo uruhara rukomeye cane na Angeline Ndayishimiye mutambukanyi umukuru w'igihugu. Cabikoze ku munsi wa Mungu hararindiranwe igishika, kandi hararindiranwe ubwoba bukomeye cane, ntawe uzi iho bizotera bija. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko impande zose zifise ubwoba muri kino gihe, aho bamwe bari kwikekwa yuko bashobora gupfungwa abandi bagakurwa umwanya n'umwanya. Turabaronsa ibijanye n'ano makuru abandanije kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Reka tube dusubikiye ngaho ayaragezwe kare karavugwa cane, mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha, nimuze kuja kure. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.